South Africa niho duhagaze aka kanya. Afrika y'Epfo yongeye kubura uyundi muririmbyi akomeye cyane nyuma yaho akana wenyene yitavye Imana arashwe. Konstantinos Tsobanoglu uyu azwi neza nka Costa Titch w'imyaka 28 y'amavuko. Byemejwe n'umuryango wiwe ko uyu muririmbyi atakiri mu mwuka w'abazima. Uyu yapfiye ku butambiro mu gitaramo c'umuziki Ultra South Africa Music Festival. Ico gitaramo kikaba cabereye muri Expo Centre Inaslake neza mu gisagara ca Johannesburg mu mugwa mukuru wa South Africa. Umuvugabutumwa wo muri ico gihugu nyine ca South Africa yitwa Prophet Isa. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2022 uyu yari yaratangaje ko umuririmbyi aka azopfa itariki 10 ukwezi kwa kabiri 2023. Hama itariki 11 ukwezi kwa gatatu 2023 nyene ko Costa Titch na wenyene azoba yitavye Imana. Kandi uko yabivuze niko vyagenze. Nyuma yaho uyu Prophet Isa yaciye avuga ati, I'm a prophet guys, ngiyeza ngisayo fuza manzi, ngizoni zozela okuzayo. Mushongeze yarashatse kuvuga ati, I'm a prophet guys, I'm coming to drink water, I will tell you what's coming. Mu rurimi rw'ikirundi yarashatse kuvuga ati, ndi umuvuga butumwa mw'abantu mwe. Reka mbanze n'amazi ndaje ndababwire ibigiye gukurikira. Reka ndagusabe akanya gato cyane ubundi ndakubwire ivyo utaruzi kuri uyu muririmbyi Costa Titch. Mbanze ndakwibutse ko iyi ari animation time. Call me MC Bombardment or call me Bombardier. A bombs bombardment. Intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only. I'm special weapon right Tizu. I don't care who is doing better than me, I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me, what I'm looking for is what I deserve. Pick your dreams and go after them, so that when they will start you to the first one to notice. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. I never stop when I'm tired, I stop when I'm done. I'm MC Bombardment, call me Bombardier. This is animation time, alright Tizu. Ndagusabe umanze ufata amasegonda agera kuri 3 gusa umanze ufyonda wanditse subscribe cyangwa isabone nimba utarabikora. Nimba warabikoze Imana ikongereza imigisha. Iyi niyo YouTube channel yonyine izoza irashako animation time. Amwe mu makuru utaruzi, ndazi ko hari byinshi utazi, hari byinshi utamenya, hari byinshi utamenyeshejwe. Niyo mpamvu nanje ndahari ya MC Bombardment kugira ngo ndakugezeho ivyo utaruzi. Itariki 23 ukwezi kwa gatanu 1995 niho uyu Konstantinos Tsobanoglu yavuka. Uyu rero yaje kumenyekana neza nka Costa Titch. Uyu ni umuririmbyi bidahengeshwa ko yarazwi cyane muri Afrika. Uyu ni nawe yatumye kandi umudiho w'amapiano utsimbatara cyane kurushaho. Mbanze ndakwibutse ko uyu muririmbyi Costa Titch aheruka kuza aha mu Burundi mu mwaka uheze mu 2022 yaraje mu gitaramo cabereye kuri World Beach. Nyuma yaho rero umuririmbyi aka uwo muri ico gihugu nyene ca South Africa chance Afrika y'Epfo yitavye Imana arashwe amasasu. Uyu muririmbyi rero Costa Titch ku itariki 11 uku kwezi nyine turimo kwa gatatu 2023 niho yagwa kuri stage akavyuka yongera aragwa kandi atakivyuka. Ivyo rero bikaba byabereye mu giteramo cyako kirabera mu ico gihugu nyine ca South Africa ku mugwa mukuru
igitaramo cyari cyiswe Ultra South Africa Music Festival muri Expo Centre Inas Lake mu gisagara ca Johannesburg. Uyu rero akaba yapfuye bitunguranye kuko bitaboneka neza ko yaragwaye. Uyu muririmbyi yamenyekanye cyane gose muri Afrika, maze ndakwibutse kandi ko ayigeze gukorana indirimbo na Diamond Platnumz, indirimbo bari bayise Superstar. Ndakwibutse kandi ko higeze kuboneka amasanamu ya Aka ari kumwe kandi na Costa Titch bari muri studio. Byari byavuzwe ko bariko barakora indirimbo ariko itigeze isoka kuko umwe yahise yitaba Imana, uyundi nawe nyene kandi kaba yamaze kwitaba Imana. Aka hamwe na Costa Titch bari abaririmbyi bakomeye cyane muri cyo gihugu, kandi nanone bari bafitaniye ubugenzi bukomeye cyane kuko kenshi rimwe na rimwe iyo bose bari muri gihugu cabo barakunda gutemberanira. Ku bantu benshi bakoresha TikTok, ndibaza uyu muririmbyi mwarimo muzi kuko challenges nyinshi zakunda kuboneka kuri TikTok z'abarundi, abatanzania, abanyarwanda, kenshi bakunda gusubiramo udu challenge twa Costa Titch mu ntambo ziwe zigiye zitandukanye azakunzwe cyane, kandi iyo ari no kuri stage ni nazo yakunda gusubiramo. Umubabaro, agahinda ni kenshi cyane ku muryango wa Costa Titch, cyane cyane kandi mu gihugu ca South Africa kandi yose muri rusangi. Yari umuririmbyi akomeye cyane, yari umuririmbyi atsimbataza cyane umudiho w'amapiano, ndetse uwo mudiho wakunzwe cyane bidasubirwaho mu Burundi hamwe no mu Rwanda, South Africa no mu bindi bihugu vya Afrika yose muri rusangi. Imwe mu nkuru udakwiye kwirengagiza iriko iravugwa cyane gusumba izindi yerekeye umuririmbyi Costa Titch ni iy'umuvugabutumwa yitwa Isa wo muri ico gihugu ca South Africa. Sinzi tuvuge ko ari ukwerekwa, sinzi tuvuge ko ari ukurota cyangwa se tuvyite ukundi kuntu, ariko uyu mu prophet cyangwa se umuvugabutumwa hari amajambo yari yarigeze kuvuga ku rubuga rwiwe rwa Facebook, kandi ayo majambo vyarangiye abaye impamo. Yari yaranditse kuri Facebook yiwe akoresha, arandika avuga ati umuririmbyi aka azopfa itariki 10 ukwezi kwa kabiri 2022, kandi niko vyagenze. Umuririmbyi aka cyangwa se umwitwe AKL yapfuye itariki 10 ukwezi kwa kabiri 2023, yishwe arashwe amasasu. Itariki 11 ukwezi kwa gatatu 2023 nawe nyene yari yaranditse ko ico gihe ariho umuririmbyi Costa Titch azopfa cyangwa se yitabe Imana. Ni nako kandi vyagenze, uko yabivuze niko vyagenze. Nyuma yaho rero amaze kwandika iyo post, yaciye aje muri commentaire yandika ano majambo akurikira: Ama prophet guys, ngiyeza ngisayo fuza manzi, ngizoni zozela okuzayo. Mu Cyongereza yarishatse kuvuga ati I'm prophet guys, I'm coming to drink water, I will tell you what's coming. Mu rurimi rwacu rw'ikirundi yarishatse kuvuga ati jewe ndi muvugwa butumwa mw'abantu mwe, jewe ndi muvugwa butumwa mw'abasore mwe, reka mbanze n'amazi ndaje ndababwire ibigiye kuza cyangwa se ibigiye gukurikira. Biriko biravugwa rero yuko kuri uyu munsi itariki 12 kwezi kwa gatatu 2022 ko uyu muvugwa butumwa ashobora kuba yatanguye kurondegwa n'abajeje umutekano kugira ngo bamubaze idonido y'amajambo yanditse ku rubuga Gwiwe rwa Facebook, abisobanure neza, avuge ukuntu ashobora kuvuga ibintu hama bikaca biba impamo.
bivugwa yuko uyu muririmbyi Konstantinos Tsobanoglu cyangwa se Costa Titch atangwara yarafisi, kuko igihe yarari kuri stage yariko aranezera abafana biwe cyangwa se abakunzi biwe kuri stage ameze neza cyane. Ubundi urupfu nico kintu cya mbere kibabaje ngaha ku isi gusumba ibindi. Bamwe baracirengagiza, abandi bakagifata minenegwe, abandi bakagifata nk'ikintu gikomeye cyane. Burya urupfu murazi neza ko atamuntu numwe kwigera ruteguza. Nico kintu cya mbere gishoboka ko ari cyo kintu kibabaje cyane gusumba ibindi. Sinzi ko umaze kubura umwe mu bagize umuryango w'iwanyu wumve ukuntu bibabaza. Sinzi ko umaze kubura ugiye mugenzi wiwawe wa hafi wumve ukuntu bibabaza. Ibaze kwibaza ko utazosubira kumubona iyindi ncuro, utazosubira kumubona, atamuzosubira guhurira. N'ibintu bibabaje cyane. Bamwe mu baririmbyi bakomeye cyane bo ku mugabane wa Afrika bamwifurije kugira iruhuko ryiza. Nanje nkaye musi bombardment nta kindi norenzaho atari kumwifuriza iruhuko ryiza Konstantinos Tsobanoglu, known as Costa Titch. Itariki 23 ukwezi kwa gatanu 1995 hamwe n'itariki 11 ukwezi kwa gatatu 2023 nizo tariki zibiri zitazokwibagirana kuri Konstantinos Tsobanoglu. Imbere yuko ngenda sinogenda ntakwibukije kutirengagiza gusenga Imana, kuko Imana yaravuze ati ni munsenge mwongere kandi munsabe ibyo mwipfuza. Reka yo dusabe Imana tworohereze ngaha ku isi nejo ku munsi w'imperuka, itubabarire ibicumuro dukora tuzi n'ivyo dukora tutazi, nanone kandi tuyobore mu nzira igororotse. Tuze turibuka kandi yuko turi ngaha ku isi nk'abagenzi, ku isi w'igasi wacu na gatoya, twebwe iwacu saha. Umwanya n'umwanya aha turi dushobora kuhava hakazosigara abandi. Urupfu nta muntu n'umwe rwigera ruteguza, kandi nta muntu n'umwe azi igihe azopfira. Rero mu gihe utazi igihe uzopfira, niwikorere neza hama wigire. Ubundi nta muntu n'umwe yifuza kuzoja mu muriro udahera. Twese twifuza kuzokwisanga mu kibanza cyiza cyane gusumba ibindi. Twese twifuza kuzokwisanga mu ijuru. Ubundi ibikorwa dukora ngaha ku isi nivyo bizotuma twisanga mu ijuru. Ni byinshi ibikorwa dushobora gukora bikazotuma twisanga ahantu heza cyane: gusenga, gutanga imperezwa, gufasha abatishoboye, kugenda kuraba abagwaye mu bitaro tubagemuriye, hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. This is animation time nkuko bisanzwe. Iki ni ikiganiro kikugezaho ivyo utaruzi, ni ikiganiro kikumenyesha ivyo utaruzi. Kamaze ndagushimire kandi Imana ikongereza imigisha. Wewe wamaze gufunda subscribe kuri iyi YouTube channel yacu, cyangwa se wewe wamaze gufunda sabone kuri iyi YouTube channel yacu, ndanagushimire kandi kuri kano kanya waduhaye uriko uratwumviriza. Imana nako nyene ikaguhembere. Je ndi MC Bombardment nkuko bisanzwe, cyangwa se unyite Bombardier, ntacyo bintwaye. Reka rero tuzosubire mu kindi kiganiro cyangwa se mu yindi animation time izokurikira. Maze ndakwibutse gatoya ko ibiganiro ari byinshi cyane, tubafitiye amakuru menshi cyane. Ibiganiro ni byinshi nitwo bivuga ngo tubimare, ariko tuzoza turabatoraniriza bimwe mukwiye kumenya. Reka rero tuze dusubire mu kindi kiganiro, utazogicikwa mu gihe waconze subscribe. Imana ikurinde ndetse kandi kongereza imigisha. Ciao ciao.